Nyuma y'umugambi ukomeye cyane wateguwe na leta ya Gitega na leta ya Kinshasa aka kanya bihejeje kumenyekana. Ni nyuma y'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira tugira tubashikirize ari amakuru ateye ubwoba. Umuhari wa M23 hejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Ni nyuma y'uko leta ya Kinshasa na leta ya Gitega bihejeje guhuza inguvu. Ni nyuma y'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira ava muri Ntare Rushatsi ari amakuru ateye ubwoba, navyo nyene tugira tugaruka tubasigurira. Amakuru akomeye cyane biravurwa yuko ibihugu vyompi nanone bihejeje guhuza imbaraga. Amakuru yandi akavuga yuko mu gihugu kibanye c'u Rwanda naho nyene biteguriye urugamba nkuko amasoko yacu mu vya gisirikare muri ico gihugu abishikiriza. Ni munyemerere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi wacu kuri wewe waje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko kariyo ndagusaba naka musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona nakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agatekakazi na muntu mukatorizwa n'umugwa bamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira muri aka gatondo. Ni nyuma yuko muri iri joro ryakeye vyumvikanye yuko hari inama itegekanijwe iri buhuze Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo n'umukuru w'igihugu nyene c'uwa General Major Evariste Ndayishimiye w'igihugu cacu c'u Burundi. Ayandi masoko rero akemeza yuko gushika ubu mu gihugu kibanye c'u Rwanda nawe nyene biteguriye urugamba, kuko umwanya ku mwanya ku rubibe hariko haribonekeza abasirikari sinzi bariko baragenda gushika ubu. Rero amasoko akomeye cyane ava mu gisagara ca Kibumba nkuko amasoko yacu avyemeza biravurwa yuko gushika ubu ngubu ho bagiye kwibonekeza ibintu bikomeye cyane. Rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira bikamu nyuma zuko umukuru w'igihugu c'u Rwanda nawe nyene yoba ajeje kwitegurira nkuko yahora abishikiriza. Ndababwira ukuri, leta yacu na leta ya Tshisekedi ejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'umugambi ukomeye cyane wo kugandagura Sultani Makenga wa M23. Amasoko yacu yibanga mu gisirikare yaremeza yuko umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ikintu gikomeye cyane gihejeje gushika umwanya ku mwanya. Rero nubwo bigoranye cyane nkuko Sultani Makenga amasoko yacu ava muri M23 amenyesha, bivurwa yuko wowe wese azohirahira mu bijanye no kugerageza kwivanga muri uwo murwi, uwo wese azahagarika kandi agasukwa ko umucanwa. Ni nyuma yuko umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ibintu bikomeye cyane. Ndabibutse yuko ibindi turubuze kugaruka ko ku telefone ngendanwa mu biro vy'umukuru w'igihugu muri Ntare Rushatsi hakiriwe itelefone ngendanwa iturutse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo isabanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuzofasha mugenzi we mu matora nyuma yuko abona yuko amatora yiwe yoba agira agenda nabi. Ndabibutse yuko harungitswe abapolisi 50 bakarungikwa Kinshasa kugira ngo bakurikirane umutekano w'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira turubuze kugaruka ko turaza kubwira kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wo guhuza inguvu ku mpande zompi kugira ngo ivyo vyose bishirwe mu ngero kandi umugambi ukomeye cyane uce utangura. Ayandi masoko yibanga aremeza yuko umwanya ku mwanya nyuma yuko leta ya Kinshasa yagirije igihugu kibanye c'u Rwanda ko coba arico gitanga intererano ku muhari wabazengereje wabatesheje mu mitwe kubijanye nuko arico nyene coba gitanga intererano kuri uyu murwi. Bikavurwa yuko rero umwanya ku mwanya bo wabahije gutegura kugaba igitero ku gihugu kibanye c'u Rwanda, kuko amasoko yacu nayo nyene yibanga ava muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nivyo rero biriko birakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye kuko biriko biraboneka. Bikavuga yuko gushika ubu ngubu leta yacu y'u Burundi ubutegetsi bwa Gitega bwabohejeje gutanga intererano y'abasirikare bari mu rwego rwo hejuru na cane cane abahinga
abahinga mu vyerekeranye na gisirikare gukurikirana ibijanye n'ibiriko biraba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabibutse yuko gushika ubu ngubu leta y'u Burundi yatangaje yuko ata musirikare n'umwe ari muri ico gihugu, ariko gushika ubu amajwi akomeye cyane y'abasirikare bacu bariko baragandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntambara iriko irabahuza n'umwari wa M23, intambara badatahura navyo nyene turi buze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Ndabibutse yuko rero hari n'ayandi makuru akomeye cyane ava mu butasi bw'Ubugande, aya makuru ateye ubwoba bavuga yuko umwanya ku mwanya leta yacu y'u Burundi irashobora kugabwa ko igitero mu gihe yama yibonekeza muri ibi bikorwa bitandukanye byo gutanga intererano kuri leta ya Kinshasa. Amakuru rero akomeye cyane abene igihugu turafise ubwoba ku bisata bitandukanye vy'igihugu na cyane cyane mu ishamba cimeza gikibira, nyuma yuko ya migwi mishasha yibonekeje nk'umugwi wa Larobe n'iyindi migwi igwanya leta ya Gitega. Gushika ubu rero nayo nyene yoba ejeje kubura ibigwanisho nyuma yuko yoba igira itangaza ikintu gikomeye cyane yuko nkuko yarahiriye gufata ubutegetsi bwa Gitega ikabugira ubwazo. Biravurwa yuko rero umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ikintu gikomeye cyane gishitse nga mu gihugu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye turi buze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Abasirikare rero bari mu myimenyerezo kugira ngo barungikwe kandi bajabuke urubibe baja muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikavurwa yuko rero biriko birakorerwa muri Iskamu, ishuri rya gisirikare nkuko amasoko yacu avyemeza. Gushika ubu rero leta yagiteganye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe ariko yama gufata izi ngingo zikomeye cyane. Abahinga mu vyerekeranye na politiki bariko bariheza imvo z'ibi vyose bibaza ico bakiriko kiratuma nyene n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yivanga mu matati ya M23 na leta ya Kongo. Aba hakibazwa rero ico bakiriko kirabituma, ariko amwe mu masoko avuga yuko ari amahera yishuwe umukuru w'igihugu cacu kugira ngo yivange muri izo ntambara. Nyuma yuko rero ibihugu bitisukirwa muri izi ntambara navyo nyene vyoba bihejeje kwinjira muri iyi ntambara, aho igihugu c'Ubugande naco nyene gihejeje guha gasopo leta y'u Burundi, bivanye nuko bivurwa yuko umwanya ku mwanya n'intererano ziva irya nino zirashobora guca zihagarikwa bivanye nuko leta y'u Burundi iriko irarenga ku masezerano. Ndabibutse yuko nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye niwe nyene yarari mu mabanga ya EAC kugira ngo ahuze ibi bihugu kandi ahuze umwari wa M23 na leta ya Kinshasa, ariko ntabwo yaciye avyubahiriza nyuma yuko M23 mwagiriza yuko ari umubeshi nyuma yo kugirana ikiganiro na perezida wa M23, ariko nyene c'ubahiro General Neva agaca yanka iyo ngingo, ahubwo agashigikira leta ya Kinshasa kugira ngo ikure ku gataka ka Kongo uwo muhari wa M23. Munyemere rero ayo makuru yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Turaza gutanga umuco ku nama gihutihuti yoba itumwe ko umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye rabana n'igitero gikaze kandi giteye ubwoba ku gihugu kibanye c'u Rwanda. Amasoko yacu yibanga muri ivyo bihugu vyopi aremeza amakuru akomeye cyane ari nayo nyene tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndabahaye kaze muri aya makuru. Mbere yuko rero dutangurira kuri ayo makuru avurwa kubijanye na politiki, ni munyemerera amakuru yacu tuyatangurire nga mu gihugu cacu Burundi nkuko twama tubigenza. Gushika ubu rero leta y'u Burundi irakwiye gusaba gufashwa canke ikaka ingurane y'amafaranga y'agaciro mu maguru mashasha kugira ngo ishobore gutorera umuti w'ikibazo c'ikena ry'igitoro cugarije abarundi muri kino gihe kitoroshe. Bishikirizwa rero n'urongoye ishiramwe Parisem Faustin Ndikumana, yongera gahamagarira leta y'u Burundi kuva mu gacerere maze igahumuriza abarundi kuko ubuzima busa n'ubwahagaze bitewe n'ico kibazo cabaye ndatse kushika ubu ngubu mu gihugu. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane. Ubwa mbere biravurwa yuko leta yogira ico ishikirije kugira ngo ihumurize abarundi, ibabwire ivyari vyo kandi ibabwire ingene biriko biragenda, ibumvishe ko atari ibintu bigiye kumara iminsi myinshi kugira ngo abantu bonyene ntibashobore guta umutwe bijanye n'izi ngorane turiko turahura nazo. Kubijanye n'izimba ry'igitoro biravurwa yuko rero ikigira kabiri nuko leta yoshobora gutuma ko abahinga batandukanye ikabakozamo nanone ababikozemwo kera bakayitorera ivyiyumviro. Ikindi rero ikigira gatatu nuko leta yoshobora ikagurana abasanzwe bayifasha nanone abarundi nkuko bishikirizwa n'uwo nyene mukuru w'iryo shiramu. Bikavurwa yuko rero gushika ubu ngubu bivurwa yuko leta yoraba
ikagurana abasanzwe bafasha Uburundi canke bakaka ingurane yihuta kugira ngo amafaranga y'agaciro asigaye ari kundwi zibiri bihinduke n'imiburiburi bishike ku mezi ashika abiri. Nayo ayandi makuru bikavurwa yuko niko umuhinga Faustin Ndikumana asigura. Mu bijanye rero nibi vyose biriko biraboneka, ikindi Parisemu isaba nuko leta yogira kandi igakemura ibijanye nuko ibibazo biriko biribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi, na cane ikibazo c'ikena ry'igitoro ni ikijanye no kongereza abantu bazana igitoro mu gihugu babishoboye hatabanje kwisungwa ivyo batanze canke bemereye ubutegetsi kanaka. Ni nyuma yuko rero iryo shiramwe rishikirije ivyo mu gihe kuri ubu ngubu mu gihugu hose ibitoro vyo mu bwoko bwa essence na mazutu gushika ubu ngubu ari ibintu bikomeye cyane atanima rikiboneka. Gushika ubu rero ibizana none binaniza mu gihugu c'u Burundi muri iki gihe abarundi mu kubandanya bibesha ko na cane bivanye nuko ndetse nuko ubuzima bw'igihugu busa n'ubuca buhagarara nyuma yuko atakwiyunguruza. Ayandi makuru rero akomeye cyane ahejeje kudushikira ni munyemerere tuyabandanirize n'ubundi kuri aya avugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu ngubu abashinga amateka basaba yuko bashumitse inzoga za kiki yokurwa mu gihugu c'u Burundi ku butaka bw'u Burundi kuko ngo yamaze abantu ngo amagara yabo ntiyifashe neza namba. Ni nyuma yuko rero gushika ubu ngubu hari bamwe mu bene igihugu bariko baranywa ibiyayura mutwe na cane umwanya ku mwanya, bamwe bagaca batorwa ibiziga nyuma yuko nko mu bimanga n'ahandi hatandukanye yoba mu bunywero n'andi hatandukanye aho biriko biraboneka yuko umwanya ku mwanya nga mu gihugu c'u Burundi bamwe bariko barapfa bivanye n'inzoga bariko baranywa zikomeye cyane. Gushika ubu rero hari kugenekerezo rya 11 Kigara mu mwaka wa 2023 aho abashikiranganje batatu bari imbere y'inama nshinga amateka nyuma yuko bagarutse ku kibazo c'inzoga ya kiki bagira ati iyo nzoga izina ryayo ry'ukuri ni kiki 1 bisigura mu Kirundi ngo umugere umwe gusa. Ni nyuma yuko rero ukuvuga uwinyoye imugira umugere umwe nkuko vyashikirijwe nabo bari muri iyo nama bati turavye neza urya mwambiro w'ibice 46 gushika ubu ngubu ni abarundi bake cane bafise amikoro make bashobora guhangana n'uwo mwambiro. Nyuma yuko rero nkuko abo bashinga amateka babandanye babivuga iyo nzoga ya kiki irateye isibe mu gihugu c'u Burundi. Ingo rero nyinshi zitari zikeye zirasambuka, abantu nabo bariko baraherana ryaterambere Uburundi bwipfuza kuba bwatanguye gushika ko mu mwaka wa 2040 ntibishoboka. Niko rero bashikirije kuko ukuntu iyo nzoga igira abantu hazogera none igihe atabantu gifise bagikorera. Gushika ubu rero ikindi abo bashinga amateka bashikirije nuko iyo ngingo umushikiranganje w'ubudandaji yafashe kuyishira mu ngiro kandi yari yafashe ingingo ikomeye cyane yo gushira iyo nzoga mu macupa manini ariko ntaco yahinduye kuko abantu bagumye bayihereza kwa kundi nyene abafise amikoro make ngo bakayiteranira bakayigurira hamwe. Bagasaba rero ko umushikiranganje w'ubudandaji ko yongera ivyo vyose igihugu coba cunguka kuri iyo nzoga akayikurana kandi akayirukana nga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo rero abe ari kwineza yabene igihugu co kimwe rero n'ibindi binyobwa bimeze nkayo biva mu bindi bihugu bitandukanye cane ibihugu vy'Ubuganda n'ibindi bihugu bitandukanye bivamwo izo nzoga kandi zifise inguvu zikomeye cyane. Kubwishura rero nanone mu kwishura ivyo bibazo umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere aramutswe ubushikiranganje bw'ubudandaji ati nivyo koko gushika ubu ngubu rero ivyo binyobwa birahari kubwishi kuva mu mwaka wa 2015 kandi natwe twarabonye ko bibangamira amagara y'abantu. Ikindi cambere twakoze mu bushikiranganje kwabaye ukuduza ibiciro vy'ivyo binyobwa kugira ngo abafise amikoro make ntibagume babihurumbira. Ni nyuma yuko rero abo bene igihugu bomvireje ayo makuru baciye bishura yuko ibi vyose biriko birakorwa ari ibintu bidakwiye na cane iyi ngingo yo gukoresha imvugo yo kuvuga yuko ari abafise amikoro make bisiguye yuko mu gihugu c'u Burundi ho bariko haraboneka ihonyabwoko na cane abadafise amikoro aho babatazira abantu aho nikora. Nyuma yuko rero ikindi uwo mushikiranganje amenyesha nuko amafaranga leta iriko irakoresha uyu mwaka mu makori bahora batoza kwiritiro ry'ibinyobwa bifise umwambiro munini gushika ubu ngubu rero yavuye ku 130 y'amafaranga y'u Burundi aja ku 500 y'u Burundi kwiritiro, ariko nanone ngo atakintu kinini cahindutse niko kubayihereza. Ni nyuma yuko rero
ariko akaba yibutsa ko ingingo bafashe kuva ku igenekerezo rya mbere nzero umwaka wa 2024 kuva rero kuri iryo genekerezo bene ivyo binyobwa bizoba birashirwa mu macupa manini cyane kandi bakayakura mu mabutiki mato mato kugira ngo ntivyihereze umuntu wari we wese mu ntumbero yo gukingira abenegihugu. Nayo rero uko twababwiye mu funyo ni munyemere inshuti banywanyi bacu, amakuru yacu tabandanirize ku makuru akomeye cyane ariko aravugwa ngaha muri politike, amakuru ateye ubwoba nyuma yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kinjiye mu ntambara iriko irajyoza n'umuhari wa M23, aho umwanya ku mwanya ibiziga by'abasirikari bacu abana b'u Burundi badandajwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biriko biratahukanwa umwanya ku mwanya. Amakuru rero akomeye cyane adushikiye arateye ubwoba bivanye n'uko umwanya ku mwanya intambara irashobora gutangura nyuma yuko amasoko yacu mu vya gisirikare avyemeza. Gushika ubu rero ku rubibe biravurwa yuko umutekano wongerejwe na cane abaharungitswe abasirikare bariko baragendagenda mu mashamba cimeza y'ikibira nandi hatandukanye. Nayo rero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyene bikavugwa yuko gushikungu Felix Antoine Tshisekedi ariko arakorana na mugenzi wiwe umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ni kuva zitandukanye nk'uko twifashishije imboni yacu iriko irakorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru rero adushikiye aremeza yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we na mugenzi wiwe gushika ubu ngubu bategekanijwe inama itegerezwa gushika ubu ngubu gusa hakaba hataramenyekana niba nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari bwitabe iyo nama imbona nkubone canke niba bari bukoreshe ubuhinga mu vyerekeranye no gukora amanama. Ayandi masoko yacu rero reka amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru avurwa mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Amakuru rero ava aremeza yuko umwanya ku mwanya bonyene biteguriye intambara bivanye nuko igisirikare ca FARDC leta ya Kinshasa yejeje kugaragaza ubushotoranyi nkuko ico gihugu nyene cyama cibitangaza. Bikavurwa yuko kubwa amajambo akomeye cyane ashikirizwa ku rubibe, ayo majambo aba ari ay'ubushotoranyi bivanye n'amajambo n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi yama avuga muri ibi bihe vyo kwitoza. Bikavurwa yuko rero umwanya ku mwanya birashobora gukwega akarambaraye na cane intambara igaca itangura. Ayandi masoko akemeza yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda yamashikiriza yuko igihugu nyene gushika ubu ngubu gifise inguvu. Gusa amasoko yacu rero turiko turakora amatoza ku nguvu ico gihugu coba gifise kumvo zo kugwana canke kuba cohangana n'igisirikare ca FARDC na cane rero nkuko abahinga mu vyerekeranye na politiki babishikiriza. Turiko turakora amatoza ku vyerekeranye n'iyi mishamirano iriko irahuza igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu ca Kongo kumvo zuko gushika ubu ngubu bariko barapfa mu wa M23. Ibi vyose rero bikaba biriko birakorwa na leta ya Kinshasa kandi yagereza ico gihugu kuba co bagifashanye n'uyo muhari no kuronka ibigwanisho biteye ubwoba na cane nkuko bishikirizwa n'abo bayobozi bakomakomiye muri ico gihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabibutse yuko rero ivyo vyose igihugu c'u Rwanda naco nyene cama kibihakana kikavuga yuko ata ntererano iva muri ico gihugu kuko iramutse ivuyeyo vyoba vyarakomeye cane igisagara ca Goma coba cyarafashwe n'ibindi bisata bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndabibutse yuko Felix Antoine Tshisekedi mu majambo yiwe akomeye cyane yamanashekiriza yuko n'igihugu c'u Buganda coba carinjiye muri iyo ngingo kandi ikomeye cyane yo guterera umuhari wa M23. Amasoko yacu yibanga aremeza yuko nyuma yo kwishura gushika ubu ngubu leta y'u Buganda yashikirije yuko ivyo vyose iriko iragezwa ivyo vyose ari ububeshi. Ndabibutse yuko rero leta yacu y'u Burundi iriko irafashanya n'igisirikare ca FARDC mu gukura ku gatako muri wa M23. Umugambi ukomeye cyane wo kugandagura Sultan Makenga wa M23 n'umugambi wateguwe kugira ngo bace intege abashigikiye uyo muhari. Bikavurwa yuko rero umwanya ku mwanya turashobora kumvireza n'itangazo ry'ububeshe umwanya ku mwanya bivanye yuko bice bigaragara yuko aba bategetsi bopi atakuri bafise kubijanye n'ibiriko birategurwa. Ndabibutse yuko nibindi biriko biravurwa. Felix Antoine Tshisekedi mugenzi wiwe nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje kumwemerera ku imfashanyo ikomeye cyane mu kwitoza nyuma yuko rero hari abahinga bagiye kurungikwa kumvo zo kugira ngo bakurikirane amatora kuvyerekeranye n'ibiriko biraba kugira ngo nyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Kongo azobashe gutorwa. Ayandi masoko yacu yibanga akemeza ayandi makuru agira tuze kubashitsa ko mu buryo bw'idonido. Gushika ubu rero turaza kubashikiriza amakuru akomeye cyane avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi
cyane amakuru avuga mu bihugu bibanyi munyemerero iteka umunezero nivyo tubipfuriza nizere ko aje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusaba mureke musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazojyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV ndabibutse yuko amakuru avugwa Kibumba aho rero ni ahegereye Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'igihugu kibanye c'u Rwanda bikavurwa yuko goshe kungubu ibintu byabihejeje gukomera cyane umwanya ku mwanya munyemere tuze kuvyumviriza mu yandi makuru akomeye cyane ntimuje kure turaza kugaruka tubashikiriza n'inkuru zijanye n'umuhuro w'umukuru w'igihugu cacu Burundi umubonano we na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi n'ibindi bitandukanye biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi hagati aho ndabibutse yuko nubwo biruko umukuru w'igihugu cacu Burundi araremvye cyane umwanya ku mwanya turashobora kumviriza yuko yoba yinjijwe ibitaro bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi nkuko amasoko yacu ava muri ntare rushatsi abishikiriza munyemerere tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido ntimuje kure iyi ni Burundi News TV